Ambasade y'Ubushinwa mu gihugu cy'u Rwanda yakomeje ku kibazo cy'abaturage bagaragaye bakubitwa n'umushinwa, ndetse uyu mushinwa akaba yaramaze gutabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda. Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda ikaba yamaganye ibikorwa by'umuturage w'iki gihugu, no kuvuga umushinwa ukorera mu Rwanda wagaragaye mu mashusho akubita abanyarwanda babiri, bivugwa ko umwe muri bo yari yafashwe yiba umucanga nk'uko byatangajwe. Ni nyuma y'uko rero hari umushinwa wagaragaye mu mashusho arimo gukubita umuturage wo mu kagari ka Mukura, umurenge wa Kagano mu karere ka Rutsiro, akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba. Nk'uko rero bigaragara amashusho, uwo muturage yari aziritse ku giti, aho uwo mushinwa yari ari kumukubita akoresheje umugozi. Mu makuru yamenyekanye avuga ko uwo mushinwa ngo wakubitaga umunyarwanda ari umukozi wa sosiyete yigenga yitwa Ari Group Holdings Limited. Itangazo ry'Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda ryashyizwe ahagaragara rivuga ko bababajwe n'ibikorwa bigayitse byagaragaye kuri uwo mukozi wa sosiyete yigenga, rigira riti Ambasade y'Ubushinwa ishyigikiye inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko mu Rwanda mu gukora iperereza ndetse no gukemura iki kibazo binyuze mu mucyo hagendewe ku byo amategeko y'u Rwanda ateganya. Iri tangazo rikomeza rigira riti Ambasade y'Ubushinwa isaba sosiyete zigenga z'Abashinwa n'abaturage bacu bari mu Rwanda kubahiriza amategeko n'amabwiriza y'imbere mu gihugu. Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda kandi ikaba yasabye abaturage bose muri rusange kujya batanga amakuru y'aho bakeka imyitwarire idahwitse bikamenyeshwa polisi, aho rero kwihanira kuko rero ngo binyuranyije n'amategeko. Ubuyobozi bw'Ambasade y'Ubushinwa mu Rwanda buvuga kandi ko buzakomeza guteza imbere imibanire myiza n'ubucuti bw'abaturage bisanzwe biranga ibihugu byombi, no kuvuga u Rwanda n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu murenge wa Mukura w'akarere ka Rutsiro k'intara y'Iburengerazuba, nk'uko twabivuze, hagaragaye umushinwa ahondagurira umunyarwanda ako gati gakozwe nk'umusaraba amushinja kwiba mucanga. Nk'uko rero bigaragara muri iyi video y'umunota umwe n'amasegonda agera kuri 3 yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga n'uwitwa Ibarushimuwe Kevin Christian ku itariki ya 30 Kanama 2021, uyu mugabo uzirikiye amaboko inyuma ku musaraba asobanurira abamuhagaze hejuru bafite inkoni barimo n'uyu mushinwa ufite umugozi ko yafashe agacanga kugira ngo akogeshe umuvure. Uko asobanura niko umushinwa amukubita umugozi mu bitugu, mu mutwe no mu maso, abanyarwanda bamuhagaze hejuru nabo bamusubiza bamukanga cyane bati wowe urabeshya, wowe uracyari kubeshya, ati nizi saha mucanga se bawogesha umuvure. Ati bumvikana kandi bahatiriza kuvuga ko yibye uyu mucanga kugira ngo awukanyage, bati vugisha ukuri, uti umucanga nari ngiye rero kuwukanyaga ariko sinzongera, mvugana n'aba amabuye nyajyana naha nibyo dukeneye kumva. Hanyuma iyo gutabariza uyu muturage kuri izi mbuga, polisi y'u Rwanda yatangaje ko abantu babiri barimo uyu mushinwa bamaze gutabwa muri yombi, yemeza ko hari n'undi wakubiswe muri ubwo buryo. Iti abantu babiri barimo n'ugaragara muri aya mashusho bikekwa ko gukubita rero niyo mukiza Azarias na Ngendahimana Gracie bose bamaze gufatwa. Itabwa muri yombi ryabo kandi ryemejwe n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Jano Ruhunga, wagize ati uyu ukubita n'abamufashije bose barafashwe, ubu bari mu maboko y'ubutabera bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita n'icyo kwica urubozo. Abatawe muri yombi bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ruhango mu karere ka Rutsiro mu gihe iperereza rigikomeje. Hari amafoto yashyizwe hanze agaragaza abandi bantu bagera kuri 3 bazirikiye kuri uyu musaraba, bigaragara ko bakubiswe cyane, nabo ngo n'uyu mushinwa bakubise mu buryo ngo nk'ubu. Ati ndetse bivugwa ko ari cyo gihano asanzwe aha umukozi aketseho icyaha nk'uko bagiye bitangaza. Nibyabereye mu karere ka Rutsiro, akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini tuyatamwe mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye yabonanye n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura rufite ico rukora nk'imigambi iterambere. Yarutse akamo karusaba kugwiza imitahe no kwiyumvira imigambi yoteza imbere igihugu. Ni inkuru twateguriye na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari i Kigali mu Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abavuga nabi igihugu cy'u Burundi, aramutswa imbere y'urwaruka rurenga igihumbi ku kibuga cy'umupira w'amaguru cahoze citirirwa umuganwa Rudoviko Rwagasore, ubu citwa Intwari, hagati mu gisagara ca Bujumbura. Perezida Ndayishimiye yadomye urutoke kubamenyesha amakuru ko ari bo bafise uruhara rukomeye mu kuvuga ukutariko igihugu cabo. Sinari bwigere mbona abamenyesha amakuru nk'aba mbona ngaho no muzi. Indimi zivuga ko dukenye ni hari nyinshi kurusha mu bindi bice byose by'igihugu. Niho abanditsi bose bavuga ko Burundi buri mu kuzimu bakoraniye ngaha.
abankisha uburundi ngo amakunga bwanke n'abanyamahanga ntibigere bakunda umurundi abenshi bari ngaha nyene murigira mwumva umunyarwanda ahantu agiye avuga ngo twego turakenye ntakubwira ko ari cyo gihugu cya mbere gitunze ku isi murigira mwumva abatanzaniya bariko bandika kuri internet turagowe Tanzania irakenye murigira mwumva abakongomani bariko bandika ku ma internet turagowe ubu kare tuzovamo gute n'abarundi gusa abo nabari bagiye kumviriza impanuro Perezida Ndayishimiye ahubwo aruka wikorera utwabo canke rufise imigambi mito yo kwiteza imbere ubwo rwaruka rwamaze kwijukira iterambere umukuru w'igihugu ararutera intege akabakangurira gushinga amahinguriro menshi nk'akazi nk'umutahe we ni wokwiha mugadakunda mwe rwaruka mwatangwe kuhabona aho muriko murabuza ko tuza turaca amakara mukavuga muti dukoreshe amakara atava mu biti dufise ubwoko bw'ifi burenga 500 muri Burundi mugacuza ugende buraya gogiye gusuma sardine hajya muri sosumo bafise isukari irenze ko amamerase uzubona abaganda baje kuyapakira bagiye kuyakoramwo imbombo whisky mugatwe tukananirwa tukaca tuja kugura imbombo mu Buganda. Ndayishimiye yavuniye akagohe ubwo rwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura ibisata bushiramwe imitahe aha muri Burundi ibice birenga 80% by'agataka ku Burundi n'ubutare gusa erega ubutare bwa mbere ni ivu ryacu riramera none ko nasaza ry'amabuye twigwa turatsitara turaziherera dukomereka tugiye kwishura kumbe twatsitara ku butare tugiye kuyapima dusanga yose n'icuma fere mugatukirirwa turaja kugura fere abeto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutare bw'icuma turatunze inzahabu coltan ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari tugenda ibutihinda dusanga n'icuma gifise tenere oxyde de fer 98,12%. hanyuma ajya amabuye mubona y'amabubu nayo dukadusanga harimo nikere harimo aluminium harimo fere nyene n'ubundi aha mu Cibitoke huzuye ibibuye birimo isima umukuru w'igihugu yabemereye ko abazogira imigambi itomoye y'iterambere bazoronswa imitahe ico bikoze bamwe muri urwo rwaruka bashikiriza ko bafise intambamye yo kubura imitahe n'inyigisho zo gukora imigambi itomoye ngorane cyane rufise niyo gutegura imigambi yikugwiza itunga iyindi ngorane mbona nuko mukivi imigambi itazigwa neza urwaruka rushobora kwagirira ikibazo cuko ingurane bazoronka zishobora guhomba nk'ibihumbi 40 bisabwa kugira ngo umujene ishirahamwe ryandikwe muri API ayo yoshobora gufutwa umukuru w'igihugu wewe abarungika mu banki y'ugwaruka kugira ngo baronswe ingurane ubutwari iyo banki yo guteza imbere ugwaruka ashimangira ko ugwaruka rukwiye kwitondera imigambi yabo kugira ngo ironswe ingurane bitagoranye 60 niyuhire nawe nyene n'umwe muri urwo rwaruka imigambi batuzanira usanga usomye atari migambi ni societe yunguka nico gituma tumaze kubona izo ngorane twagiye hamwe n'urwego API twatanguye inyigisho mu gihugu cyose kugira ngo twigishe ugwaruka bonyine bibonera ingorane mu gihugu izo ngorane bazibonye batora inyishu iyo nyishu bayihinduremo ishirahamwe rizoza rikemura ibibazo abarundi bafise no kwita muri Faransa la creativité l'innovation umukuru w'igihugu yiyemeje gukwiragira igihugu cyose atunganiriza ugwaruka ari nabwo rugize ibice birenga 50% by'abarundi bose inyigisho nk'izo zo gukunda igihugu no kubakaburira ubwenge kugira ngo bijukire iterambere Pierre Claver nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika urakoze Claver mu Rwanda abanyagihugu mu karere ka Burera mu majaruguru bavuga ko kuba ikompanyi NPD yaraheze ibarabara rya base Kirambo Butaro Canika yari yaratanguye gukora mu 2016 ari kibazo kibabangamiye cyane bose iyo kompanyi yaheze iryo barabara mu mpera z'umwaka wa 2017 ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Baptiste Ndabanani uyu muhanda wagombaga kuburesha na kilometero 63 wari witezweho uruhare rukomeye mu iterambere ry'akarere ka Burera ntiwari kuruhura abanyaburera gusa kuko muri aka karere hari ibitaro bya Butaro na kaminuza y'ubuvuzi mpuzamahanga UGHE biganwa n'abaturutse imihanda yose y'igihugu umuhanda wemewe na Perezida wa Repubulika ndibuka ubwa mbere aza kwiyamamaza hari nko muri 2002 cyangwa se 2003 na kano mwongo nibwo yawuvuzeho ico gihe yari yadusuye turi hano i Butaro
uyu muturage akomeza avuga ko hari igikorwa babonye mu mwaka wa 2016 cyabagaragarizaga ko noneho uyu muhanda ugiye gukorwa cyakoze icyo cyizere cyaraje amasinde. Kabona amazu barasenya, amasantere barasenya, santere ya Kirambo ku karere naho barasenya, ariko kuva basenya amasantere n'amazu bakozeho gakeya baragenda baravuga ngo kampani ya yapatanye ngo yananiwe. Aho banatangiye gukora ubuho nta nubwo n'igare ryahanyura bahise bahindura